Votre star préféré. Umusitari waje préfère. Yeah. Ya Yesu abambe ku musaraba ikigorogota. Mungu wa mbere mwiza. Sasa nikisema ule mtu watoto atakuwa anasema umuhungu wa mbere mwiza. Umuririmbyi. Mwiza. Umuririmbyi mvuga umwe. Mvuga umwe. Umwe wenyene. Umwe wenyene. Novuga babiri basi. Oya, umwe. Baramukije cyane abakunzi ba Magic TV. Imisi myinshi yaraciye kinini nakorera interview hano. Nagiye cyane gusubira gukora interview hano NELLYNAT nibaze ko benshi banze. Sinzi ngere no kwivuga birangoye. Ariko ndi ngaha nka NELLYNAT Queen of Best 257 ngo data wa Taifa Mama MVP izina nahawe na The Ben benshi barabibonye. Kikibana bon ata santima Bface na Fabilove n'abarapere bose kandi barashoboye, ariko Bface arafise karaktere muri we abantu benshi batazi. Je narakoranye na Bface agitangwa ari management yiwe ndamuzi cyane. Bface ni umuntu adaciga intege, ni umuntu w'umukozi, arafise aho yavuye. Abantu benshi ari benshi bamumenye Bface muri 2020 2023 2021, ariko je Bface ndamuzi muri kuva muri 2015. Rero urumva ico gihe ona tueseye ko turaba yuko ashika hari nukuri. Je préfère Bface parce que arafise histoire nini ya cyane mu muziki, nigeze acika intege, hari vyamushikiye akora gwaye adafise inguvu gushika yaho ubutumubona muri Australia naho atagumyeyo. Ariko nibaza yuko je préfère Bface arafise courage kandi ahageze ni heza cyane. Ila tueseye bon na Fabilove simvuze ko adafise courage, ariko tube tuvugisha ukuri abantu bakora ugutandukanye, ariko Bface is the best for me. Yeah. Aha. Ah, vraiment, moi je préfère Emerisane kabisa. Je préfère Emerisane n'umukozi. Sishatse kuvuga ko narafata ari umukozi. Emerisane n'umukozi apa yo kwiga akagirisha akajya kubandanya amashure yiwe akaca kuri engineering. Arabandanya araja mu makaraoke, aragira ibiki. Ubu naho ari muri entrepreneuria abantu batabizi. Nibaza yuko ariko afise courage nyinshi cyane après la mort de son père, kandi rero yaramushigikiye mu bikorwa vyiwe. Il a essayé de montrer yuko ari Emerisane kandi ategerezwa kwereka papa we malgré tout adahari yuko ashobora kubibandanya papa wiwe ariwe yahora amushigikira. Urumva ico ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bari bazi ko acava mu muziki. Bon na Rafro nivyo ari umukozi mugabo moi je préfère Emerisane. Yego. En tout cas vraiment jewe bon bose n'abaririmbyi kazi b'igihugu, kandi urumva ntidushobora kubashira no kuri meme stenda. Quand même Mona she's the best. Mona n'umuntu sinzi ngene no mudekriva nukuri. Barambabarira Monia nivyo atanguye neza, aje mu muziki neza, ariko arakora na courage. Ariko je vraiment je suis avec Mona Wal Kaneza. Dramatique bon December arafise the way azi kwicuruza, kandi December ntigeragira amamezi. Sinzi ko uromora ku mamezi ya tour mugabo muziki wiwe uri promotinga. Ariko rero twumvikane ko tuvuga ivyiza twavuga na progression y'umuntu. Nukuri Dramatique he is the best muri generation d'office vraiment. En tout cas coup de chapeau arakora, kandi ubibonera no mu bikorwa. Gusohoka hanze y'igihugu kuja kugira des shows cyangwa kugira des rencontres
uba utwaye idarapo guhungabanya utwaye idarapo y'igihugu gushinga icumu mu makungu. Umva ico kintu yaragikoze. Moi je préfère dramatique. Bon, nibaza yuko aho c'est sûr, moi je préfère Shani Queen parce que Shani Queen ni umuririmvyikazi azi kuririmba, afise vocal, simvuze ko undi atazi kuririmba n'undi arazi kuririmba, ariko dushira ku munzane. Shani Queen apart yuko novuga yuko si sentiment, hari ibintu bituma abantu baba bucuti. Shani Queen nta marigara zo mubonamwo ntasakuza. Shani Queen naho muvuga gute ntashobora gushavura ngo nakayamvuze yagize ibiki. Nibaza yuko iyo ni caractère afise kandi umuntu ashobora kumushimirako. Moi je préfère Shani Queen, vraiment arazi kuririmba cyane. Rero na Big Fizzo ariko just God. Lolo n'umugenzi, Big Fizzo n'umugenzi. Ok, je préfère Lolilo kubera Lolilo narigeze kuba umukliente wiwe kuvyo kusiga amavuta. Umva ko n'ubucuti bukomeye cyane. Je préfère Lolilo. Na Fizzo nta umwanka, ariko quand même je préfère Lolilo ko twarakoranye business. Yesu wabambwe ku musaraba ikigorogota. Jewe nibaza yuko ni kuri ico kintu kimbajije ngo umusare wa mbere ngaha mu Burundi, jewe kuri jewe ndakunda abantu baririmba indirimbo bahayagize umuvyeyi. Umusare wa mbere nubwo ati yarinze indirimbo nziza cane n'ubu twikunda ni Kajamini. I like the way yahagurutse nk'umwigeme, kandi ico gihe abakenyezi ntihari habe bya bindi vyo kwiyemancipa, guhaguruka bagakora bakagira iki. Nibaza yuko Kajamini irya ndirimbo yiwe yo guhayagiza umuvyeyi ni irantusha cane, ifise sinzi uriko uranayumviriza urumva yuko bamwe baragira, urashobora kugira chair de poule canke ukazana amosozi uriko uyumvira urukundo rw'umuvyeyi ingene ahangayika. Ni kuri jewe ni Kajamini. Mungu wa mbere mwiza. Sasa nikisema ule mtu watoto kwa anasema umuhungu wa mbere mwiza umuririmbyi mvugumwe umuhungu wa mbere mwiza umuririmbyi mwiza. Antuka tuvugisha ukuri, Masa ni mwiza mu baririmvyi. Sinavuze kubera afise inzobe, nkunda abantu bafise inzobe, mugabo Masa n'umubeje afise visage umenga n'umukobwa ukunda, ariko iyo mbaza n'uwundi naca ndabwira uwundi mwiza. Vraiment ico kintu ariyo top. Mwakoze cane naho muvyeje, ariko nta kibazo. Mwakoze cane kudutumira, tuzosubira. Ciao ciao.